mbega ibyiza imvuga ijana n'ingiro nyene icubahiro ati jewe ndi umujama w'abajeune nivyo koko namwe nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu ciza c'Uburundi umujama w'abajeune arasubiriye gutera iteka urwaruka mu kwifatikanya nago mu ndwi yahariwe imigambi yakabijya mu bisata vyose vy'iterambere. Muri iyo ndwi hazoba ibiyago bidasanzwe bihuza urwaruka ruvuye mu mihingo itandukanye ya Afrika ariyo bise dialogue continental sur la jeunesse, la paix et la sécurité igice ca kabiri. Hazoba hariho kandi kwigira urwaruka rwashoboye gutunganya imigambi yakabijya ariyo innovation week ndetse habe n'ihanishagurisha ry'ibikorwa vy'urwaruka. Mu bazitabira ivyo bikorwa hazoba harimo urwaruka ruvuye mu bihugu bigize ubumwe bw'umuryango wa Afrika. Ba jeune sidukane niho ntimutangwe kuzokurikirana ikibiriraho ku mbuga ngurukana bumenyi. Iryo sango ridasanzwe rizotangura kuri uyu wa mbere itariki 11 Kigarama gushika ku wa 16 Kigarama uyu mwaka nyene turimo. Iryo huriro rikaba ryatunganijwe n'ubushikiranganje mu byo bujejwe harimo urwaruka bufatikanije n'umugambi w'igihugu ujejwe gufasha urwaruka kwitunganyiriza imigambi n'akazi paix, bari kumwe n'igisata ca ONU kijejwe iterambere mu Burundi PNUD. Mugenzi ni wewe sinotangwa paix.